Kwigenekerezo rya 13 Myandagaro 2019 niho umuririmbyi Prince Tuombe Mungu yaramuka ashira ku mugaragaro indirimbo yiwe Zagazu. Iyo ndirimbo akaba yarayikoranye n'umuraperi benshi muzi Prince Mushindi n'undi muririmbyi yitwa Gadi wo mu mugwi wa SMS Sounds of the Morning Star. Mu birori vyo kumurika iyo ndirimbo hakaba havuzwe ibi. Abantu bari bahari babajije Prince Tuombe Mungu ico Zagazu bisigura. Zagazu abandi bakavuga Zagazu iraryoshe kumva uriko urayivuga muga meaning nayo rero indirimbo mu rusange iri kuri teme cyane context y'indirimbo Yesu araje mu vyawe no mu bawe giturumbuka kugira akize zijya ngorane ufise bijya bibazo byose ufise. So ntasaba permission nkuko muraheze kubivuga kandi ni expert cyane mu guseruka giturumbuka, sibyo? Ari expert cyane mu guseruka giturumbuka Jesus. Mu nyuma rero tumaze kugira iyo texte naciye niyumvira qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chanson pour que ikue bya bindi mukunda nyene, sibyo? Naciye niyumvira rero ku ijambo yitwa Zagazu. Zagazu ni ijambo riva mu rindi jambo mu Kiswahili bavuga wanasema kuzaga. Kuzaga ni kuvuga wakati Mungu alisema atakubariki, sibyo? Anakuwezagira baraka nyingi zitamwangika, watu watashanga. Donc igia action Mungu aisha bariki, baraka ziko fasi yote partout. Mimi kwangu nikasema zinazaga, zinadepasi biko vingi, ugiye ngaho urabisangayo, ugiye ngaho urabisangayo partout, mbele nyuma ukizunguruka, donc binazaga. So ile action yangu ya zaga nikasema ni Zagazu kugira karyohe nyene. Donc zaga ikatupatia neno inaitwa Zagazu. Zagazu tuishira muri rythme na dance, muravyumva nanye murabibona ingene turatubikora. Donc inakuwa inasema benediction ziko à gauche, ziko à droite, ziko à gauche, ukienda mbele ziko, ukirudia ziko, just ya yote tukacha tuganda rero. Donc zijya na materme z'abaririmbyi murazumva namwebwe kugira turyoshe ibintu muga meaning cyane ya Zagazu inatoka muneno baraka za Mungu zinazaga. Abantu bari bahakoraniye bashimye cyane ayo masanamu berekanye, barashima cyane n'ubumwe hagati yabo baririmbyi uko bakoranye mu butandukane bwabo mu buzima bwabo bwo kuririmba bwa misi yose. Uravye nk'indirimbo arimo gutamba harimo parti irimo comedy ko iri comique, harimo yavuze wenyine ugati je message nshaka gutanga ni kuva kuvyerekeye umuhezagiro. Wavuga ati je nengene kubica abantu bashaka kuvyumva facilement. Ugakira rigiye kenshi usanga message umuntu ashaka gutanga yagerageje kwishira muri format abantu bumvira. Rero hari igihe bidatahurutse ko bamwe badashaka kubitahura mvumengo iyo wayishira muri Zagazu 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 ya yote kugira bamwe bavyumve bakavuga ati oya jewe ndazana nshaka gushikira, nshaka ko ishika kure. Nukuri ni gushimira d'abord aba artiste. Jewe ndayivuze nk'umuntu asanza akurikira indirimbo zabo cha azumviritse indirimbo yo gufata 5 minutes 7 minutes 10 minutes, indirimbo ifashe 4 minutes iroroshe kumviriza, ni message yose yagiye hano hamwe. Nukuri kwashimira nikuma kubona amasha kwa amasha Gadi kwa amasha Prince Mushindi nibiherere gusa ko ari indirimbo ya Prince cyeko ya SMS kwa turabagenzi cyeko ya Bese ngo ya Rodrigue cyangwa ari wese reka ibe ubuzima bwacu naho batayigukorera abagenzi bawe muga ubimukorere nacyo ko batayigusubiza bimukorere, sivyo? Muhe afungure mwongere atakukanta kudushyaga apre kwa tubako nacu muga kuri cyo cyiza, sivyo? Araze ngo sharing is caring. Chaque fois que tu partages ikintu cy'umuntu uwerekanye yuko umutima uri kumwe n'umuntu nawe utamusupport 100% mugabo quand même uri ko support message nasubiyemo kandi nawe utamusupport mu artiste support message yiwe, sivyo? Reka dupromotinge message yiwe kuruta mu artiste. Rero Mungu bariki nayikunze cyane kubera
ikibazo nari mfise yari uko kuntu bashoboye kuja hamwe ari abantu baririmba ibintu bitandukanye ngo bakaja hamwe ariko resultat yari nziza kuko kwari kwerekana yuko twese turashoboye muri domaine ya mugenzi wawe urashobora kugira ico uterereye kandi urashobora kugira ico ukora umu artiste carimba cose urumva ko na Prince Tuombe Mungu agira Seben hanyuma Gadi nawe akagira kenshi tubazi kumandika indirimbo za slow aba SMS na Prince Mushindi twabona arapa mugabo ko nabagiye bagakorera hamwe ni success kuri twebwe abaririmbyi ba gospel kuko byerekanye ubumwe buhari hagati yacu hanyuma amasanamu y'iyo ndirimbo ni meza cyane n'amajambo ni meza cyane nukuri jewe ubwanje natangaye kuko nariyumvira Prince Tuombe Mungu yanadusiguriye na Zagazu ico bisigura bifise signification nziza cyane ni indirimbo nziza j'ai apprécié nukuri Imana ibahezagire cyane vyari bisa neza kandi bimeze neza icanyoheye gusumba ibindi vyose nubwo bumwe bagerageje kwerekana nukuri vyari bimeze neza ingene twabonye Zagazu iraryoshe vraiment iraryoshe kabisa mu buryo bwa dance bw'intambo mu buryo bwa harimo ibintu bitwenza cyane kandi biraryoshe cyane kuko ugerageje kuyumva irimo nk'abaririmbyi bayiririmbye irimo ubuhinga bukomeye cyane